Bakunzi b'ibiganiro bica kuri nombonesha kure ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro c'inama nkenguzamateka mwateguriwe n'igisata kije cyo kumenyesha amakuru mu nama nkenguzamateka. Ikiganiro c'uno munsi mugiye kugishikirizwa nanje Marie Justine Gacuti nkaba ndabifurije kandi ikaze. Muri ikiganiro muza gukurikirana ibikorwa vy'inama nkenguzamateka vyo kwigenekerezo rya gatatu ndamukiza uno mwaka, aho abakenguzamateka bize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa risubiramo zimwe mu ngingo z'ibwirizwa risubiramo igitabo c'amategeko ategekaniriza kazoza abakozi mu Burundi. Murakurikirana kandi ivyavuye mu mubonano wo kwigenekerezo rya gatandatu ndamukiza, aho umukuru w'inama nkenguzamateka yakiriye userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi, umupfasoni Zhu Kewe yari aherutse kugenwa muri ayo mabanga. Turongera kandi tubacire ku mayange ibijanye n'urugendo umukuru w'inama nkenguzamateka arimwo mu gihugu ca Maroc, duce dusozera duca ku masonga ivyaranze ibirori vyo kwibuka imyaka 32 irangiye umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira agandaguwe, vyabaye mu gitondo cyo kwigenekerezo rya gatandatu ndamukiza uno mwaka. Mu nama yabo ya bose yo kwigenekerezo rya gatatu ndamukiza umwaka wa 2026, abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa risubiramo zimwe mu ngingo z'ibwirizwa inimero 1 agakwego ubusi 9 ryo kuwa 14 ntwarante umwaka wa 2022 risubiramo igitabo c'amategeko ategekaniriza kazoza abakozi mu Burundi. Ivyo bikorwa vyari birongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje w'akazi, abakozi ba leta no gutegekaniriza kazoza abakozi Lieutenant General Gabriel Nizigama niwe yari yaserukiye leta y'u Burundi kugira ngo atange umuco kuri iyo nteguro y'ibwirizwa. Mu vyo yashikirije, umushikiranganje Nizigama yavuze ko iyo nteguro y'ibwirizwa yaje mu ntumbero yo gushira mu ngiro iciyumviro canke n'icubahiro umukuru w'igihugu yashikirije igihe yimikwa mu mabanga. Iyi nteguro y'ibwirizwa yaje mu ntumbero yo gushira mu ngiro iciyumviro nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yari yiyumviriye, na cane cane akavuga igihe yimikwa mu mabanga yo kurongora igihugu, hanyuma bigaca bija mu itegeko ariryo bwirizwa ryari ryasohotse mu mwaka wa 2022. Ariko kubera iciyumviro akigitanga ata biharuro vyinshi vyari vyakozwe, na cane cane turavye abari barabwa n'iri bwirizwa, mu nyuma haciye hakorwa ivyo biharuro, hanyuma hageze yuko bija mu ngiro, kuko umukuru w'igihugu akibivuga yarazi neza yuko ibisata INSS na UNPR bishobora guca vyikora ku buryo bisanzwe bifise bigashira mu ngiro iri bwirizwa. Ariko vyaragaragaye neza yuko INSS na UNPR bitaronse ubufasha bitari gushobora gukunda, kandi ivyo biharuro nyene vyaragaragaje yuko kugira ngo uwo mugambi co ciyumviro canye n'icubahiro umukuru w'igihugu kije mu ngiro hari hakenewe amahera menshi cane. Ariko kubera replanification budgetaire zagiye ziraba, uko bari biyumviriye yuko rero sete no kuvuga amahera yinjira mu kigega ca leta siko vyagiye biragenda. Rero ico ciyumviro nyene icubahiro umukuru w'igihugu yakigize aravye ingene ikigega kizogenda kirabomboka c'igihugu, mugabo siko vyaciye bigenda. Ni naho rero vyaciye bituma iri tegeko ridashobora kuja mu ngiro, mbere hajaho naho abo barabwa n'iri tegeko igihe cyose babonanye n'umukuru w'igihugu bamubaza ico kibazo ati mwaraduhaye mugabo ntaco turabona. Rero
baragerageje kubasigurira n'abandi bo muri leta barabasigurira igituma ritaraja mu ngiro ko ari uburyo butakurikiye. Ivyiyumviro rero vyagiye biregeranywa vyavuga yuko basaba bati turazi ko amafaranga ashobora kugorana canke agorana, atariko ko wari wadushize mu muhango kandi ukongera ukabishira no mu itegeko, ati vyoba vyiza na ayo yoza araboneka ko twoyaronka tukamenya tuti rimwe umukuru w'igihugu yavumera ririko riraja mu ngiro. Niho rero havuye ico ciyumviro cuko leta igira ikigoro kugira ngo irabe amafaranga ashobora kuboneka kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro. Ivyo leta yabifashe nka nkama rero kandi yongera iranabikora, ariko kugira ngo ico ciyumviro cabo bene gihugu biciye muri ayo manama kije mu ngiro, haciye haba intambamyi y'itegeko, kuko itegeko ryavuga yuko bija mu ngiro vyose, no kuvuga yuko ugiye mu karuhuko k'izabukuru aca aronka umushahara wa nyuma ku mushahara yahora aronka amafaranga ashira mu minwe. Rero ni naho rero haciye haba n'ibindi vyigwa vyerekana ingene amafaranga agiye araboneka, ako karusho kogenda karaduga. Ivyigwa vyakozwe rero vyahereye ku bice twaragize 50, turagira 60, 65, 70, 75 gushika 100%. Rero intumbero nyamukuru y'iribwirizwa no kugira ngo muhe uburenganzira leta ishobore gushira mu ngiro ivyo vyipfuzo vya bene gihugu, cane cane abasanzwe barabwa n'iribwirizwa, kugira ngo bije mu ngiro turavye uburyo leta yamaze gutegekanya busanzwe buriho. Menyesha yuko muri uwo mwaka w'amafaranga turimwo leta yamaze gutegekanya miliyaridi 7 kugira ngo uwo mugambi ushobore kuja mu ngiro. Umushikiranganje amaze gusigura imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa, abakenguza amateka barashikirije ivyifuzo n'ibibazo bafise, harimwo kunyarutsa amategeko mperekeza y'iryo bwirizwa, gushira mu ngiro iryo tegeko muri uno mwaka nyene, kumenya uko aba bagenye mu mabanga atandukanye bazoharurirwa iyo mpambi ihabwa abagiye mu karuhuko k'izabukuru, nuko abana bagendana ubumuga boshirwa mu mugwi w'abayaronka gushika bakwije imyaka 21 canke ko bizokorwa nko muri mitiweri. Muri executive hari igihe haba ugusamara. Iyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu avuze ijambo savo force de loi, rero mu kurishira mu ngiro hari aho usanga umengo harabamo no gukwega amaguru. Nivyo batubwiye ko uburyo bwagiye burabura kugira ngo bije mu ngiro, nivyo kandi uburyo turazi nyene bugoye no kurondera, ariko kandi tugasaba ko bozoza barabishiramwo ingufu. Hari aho ushobora gusanga harabayemo no gusamara gatoya kugira ngo bibe ivyo. Turiko tubivuga imbere y'uyu mushikiranganje ahari ko ni continuité du pouvoir, dusaba ko mu nyuma bozoza baragerageza kunyarutsa ibintu, kuko hariho n'ayandi majambo usanga nyene icubahiro yaravuze nka engagement y'igihugu, ugasanga ntibiriko biraja mu ngiro. Turabona ko uno munsi imyaka 6 yaheze kugira ngo iryo jambo nyene icubahiro yavumereye rishobore kuja mu ngiro. Twizere yuko amategeko mperekeza y'iribwirizwa nayo integuro yoba igeze kure, kuko twese turabizi
ni ikintu kirindiriwe igihe kitari gito. Kuba umuntu mwibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha harimo ayategekanijwe deja, twifuza yuko iyi année budgétaire itohera atakirakogwa mwishirwa mu ngiro y'iri bwirizwa. Rero nkaca nsaba umushikiranganje nabo bakorana bose kugira ngo amategeko merekeza y'ibibwirizwa ashobore kuboneka kare, najye amafaranga ategekanijwe ashobore guca rero ashikirizwa abayagenewe. Nkuko n'abandi babivuze, kenshi ibintu biraba mu byo gukwega amaguru, nk'akarorero itegeko risubiramo amafaranga année budgétaire vize muri décembre twabyigenga ruveni twa 12 mwaka uhetse, mwabwiza n'umunsi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu amezi yaraheze n'ubwo mwabidusiguriye twavyumvise. Ubwo kwiri tegeko bucari ba promulguer les textes d'application zizonyera kuko abandi babivuze mbe n'ivyashika ntizishe zinyaruka agiye 7 miliyari ko yari yemejwe ko yahari nkuko minisitiri yabitubwiye wa finance, hakagera no 30 juin no mwaka rumva année budgétaire izobiheze, azoca tombananirasiyo bizoca bigenda gute? Iyo umukuru w'igihugu avuze no kuvuga ibintu bica bija mu ngiro. Mugabo ngo tubibona ibi byavuzwe kuva le 18 juin 2020, hanyuma harajaho n'itegeko muri 2022 ibwirizwa rigenga ibijanye na pension à la retraite. Mugabo bazanye irindi tegeko, hariho abantu bakiriho bafise ukuntu babakarikirira ubwa mbere ku itegeko rya mbere, hariho n'ingene babakarikirira abandi batashe bariko barakarikirirwa ku itegeko rya kabiri, none ubu haje n'irya gatatu. None iri rya gatatu kandi ntiriraba bamwe bakera, nitubona yuko amategeko aba yatatu abantu bazoza barakorerako, nta kuntu boya fusiona bakerabora itegeko rimwe kugira ngo bashobore gukoresha ibwirizwa rimwe hako agoma amabwirizwa atandukanye. Kuri ibi nyene bijanye n'iyi pension umukuru w'igihugu yari yavumereye, hariho abantu benshi bari barigiteze ko akarusho abatashe kera iri tegeko rizofata bariko bataha ubu canke rizoraba n'abatashe kuva ico gihe umukuru w'igihugu arivumera. Kuko benshi turiko turavuga ngo barinyarutse watashe kera nawe acavuga ati ubu ndashikiriwe nanje ndonke ico mbunjumbisha kumwe. None twohumuriza gute bariko baratwumviriza kwiri tegeko rigiye kuza rizoraba abandi aya mafaranga miliyari 7 n'aba beneficiaire bazo n'abaye ni kuva ryari gushika ryari. Hanyuma mwavuze les ayants droit yuko ari abana bashikanye 21 badasubira kuronswa iyi pension à la retraite y'abavyeyi. Nibuka ko muri mutuelle de la fonction publique abana bagendana ubumuga bo baguma bavuga kuri mutuelle y'abavyeyi. None abavyeyi bazoba bafise abana bagendana ubumuga badashobora no kwiga bagoma mu muryango, ukabona by'ukuri ko ataco bimariye, nabo mubashira muri uyu mugwi yuko bashikanye 21 baca bahebwa canke namwe mu adapta iri tegeko nk'uko na mutuelle yagerageje kuvyiga. Mu nyuma umushikiranganje Nizigama yaratanze umuco ku bibazo n'imyitwarariko yashikirijwe n'abakenguza amateka. Ubwa mbere nongere gushimira no gukengurukira banyakubahwa abakenguza amateka bagize intererano batanga kuri iri tegeko, na cane cane muri rusangi numvise yuko basaba umuco, ariko le principe yuko itegeko ryohindurwa numvise umenga bose barabishigikiye. Ico rero nico nyamukuru notangura gushima no gukenguruka mbere no gukurira ubwatsi. Rero ibibazo vyagiye birabazwa canke intererano zagiye ziratangwa ati iri tegeko riraje mbega none ko ubona harimwo ivyihuta les textes d'application
mwaraziteguye uburyojaho byoca bigenda gute tworindira canke murashobora kutwizeza yuko muri iki kiringo nyene amafaranga yategekanijwe muzoca muyakoresha nagomba nongere ndabahumurize nkuko nahumurije abo twakoranye mu mugwi wamaho ndababwira ko amategeko ajanye n'iri bwirizwa tumaze kuyategura ariko nkuko mubizi hariho rezerema zimwe tutarashiramwo na cane cane kubera iri bwirizwa ritaremezwa mugabo umunsi rizoba ryemejwe niwo munsi natwe tuzorungika izo nteguro z'amategeko kugira ngo zigwe n'inama nshikiranganje rero ndavye uhereye kuwazanye iciyumviro nyene icubahiro umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere eka na leta yose umwitwarariko bafise kugira ngo iri tegeko rije mu ngiro no bizeza yuko bitazofata umwanya munini simvuge ngo ntange amatariki ariko ndabizeza yuko ni budget twategekanije atana gato izotombananirasyo ko twaramaze kubivuga mbere n'umushikiranganje w'ikigega ca leta yaramaze no kutubwira yuko ashobora kuduha uburenganzira ariko nta buzoba bugikenewe mu gihe rizoba rishizwe ko umukono yuko ayo mafaranga dushobora kuba turayabika mu bigega vya INSS na ONPR mugabo aho nibaza ko bitazoshikayo uko itegeko rizojaho natwe tuzoca dutangura guharura no kuvuga ko nabo bazoronka kwa pension bazokaronka dufatiye ku itariki iryo bwirizwa ryashiriwe ko umukono ati inzego za leta araho zisamara gatoyi ati ugira itegeko riba ryagiye mu ngiro kuva kera ati mugabo nibaza ko ari inzego za leta zasamaye ego simbuze ko gusamara kutabaho ariko itegeko kugira ngo ntirije mu ngiro nta gusamara kwabayemo habuze ibikoresho byo kurishira mu ngiro ariko bivuga yuko ni nkebuzo ejo canke hirya yejo amategeko no kuza mu ntararaba kandi nivyo itegeko iyo rishizwe ku mukono ritegerezwa guca rikurikizwa ni nk'inkebuzo mwaduhaye kandi twayifashe nka nkama hanyuma mwavuze abaragwa n'ibitegeko nabivuze ni kuva muri janvier 2020 biri muri article ya gatandatu bivuga ngo la présente loi entre en vigueur baca berekana yuko abari concerné yuko ari à partir du 1er janvier 2020 abo bandi ni vya bindi navuga bari géré par un autre texte ariyo ordonnance y'abaministre babiri hanyuma mwavuze muti mbega ni kubera iki les ayants droit naho bakuze nk'abantu bari vulnerable nk'ibimuga badashobora guca babandanya baronka pension naho nkumbure abo bayayants droit mu mategeko y'ubu bataba bari concerné nibaza ko no gishira muri vya vyiyumviro n'ivyipfuzo nzoshikiriza izo nzego zisanzwe zibijejwe kugira ngo bashobore kugikorerako na cane cane ko amategeko basanzwe bakorera kino munsi izi particularité batazikoreye ko ariko numva umenga ni fonde par rapport nkabijya biba kuri mutuelle de la fonction publique bakaguma bavuza rero nibaza ko naho nyene umuntu ashobora kugitanga ko bakaciga bakaraba ico bashobora kugikorako kuko vyose amategeko mu guhinduka ava mu vyiyumviro ava mu bantu ava mu nzego ava mu banywanyi cane cane kandi namwebwe mukaba muri umunywanyi n'iciyumviro mushikirije kandi nzogishikana nyakubahwa mushikiranganje nabwo nibaza kwico muhereje ariko gikomeye gusumba ko imiryango twese tuyivukamwo
urashobora gusanga mu muryango hariho umwana w'ikidebire kandi uwo mwana uvuze ijya myaka 21 bica bigorana. Hanyuma na cyane ko mutuelle de la fonction publique twagwe wanyu nyakubahwa mushikiranganje, donc vya sécurité sociale bitwagwe wanyu byose nibaza byo kuri ko amategeko akwiye kuza ararumuriza byose bigasusa byose. Ico kintu cyuko umuryango urimwe umwana afise ubumuga butandukanye adashobora no kuba kugwiwe, nibaza no kuri mbere ko muzokira mukagikorera ko kugira iyo pension abandanya yironka, nibaza ko byofasha cyane. Abakenguza amateka bamaze guciga nino iyo nteguro y'ibwirizwa baciye bayemeza 100%. Umukuru w'inama nkenguza amateka Nyeniteka Gervain Ndirakobuca ari kumwe n'ivyegera vyiwe yarakiriye imbere y'umutaga wo kwigenekerezo rya 6 ndamukiza mu mwaka wa 2026 uwuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi umupfasoni Zukewe aherutse kugenwa muri ayo mabanga. Abo banyacubahiro bayazi kubijanye no gutsimbataza imigenderanire no gufashanya mu bisata ico gihugu gisanzwe gifasha Burundi. Ido nido y'uwo mubonano tubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguza amateka Benoît Ngendakumana. Nyeniteka umukuru w'inama nkenguza amateka ahejeje guha umubonano userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Zu Kewei, akaba ari mushasha muri ayo mabanga, akaba mbere amaze ukwezi kumwe gusa yizewe. Mu byo baganiriye rero ahanini bikaba byari bishimikiye kubandanya batsimbataza imigenderanire myiza n'ubucuti isanzwe iri hagati y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa. Nkuko rero babiganiriye, iyo migenderanire akaba ari imigenderanire ya kera cyane. Rero nkuko akoreye mu ngata mugenzi we yarasanzwe ari muri ayo mabanga, akaba yiyemeje yuko nawe azobandanya abandaniriza ikivi aho mugenzi we yarakigejeje, mbere yuko azokora ibishoboka byose kugira ngo imigenderanire yo gufashanya mbere n'ubucuti yari isanzwe iri hagati y'ivyo bihugu bibiri ibandanye itsimbatazwa. Bagarutse kandi ku migambi itandukanye igihugu c'Ubushinwa gisanzwe gishigikiramwo Uburundi, byaba ibijanye n'inyubako, amabarabara, ibijanye n'amagara y'abantu, ivy'indero, uburimyi, amasoko ntanganguvu n'umuyaga nkuba. Bakaba biyemeje rero yuko bazobandanya bavugana kugira ngo iyo migambi yose yo kubandanya bateza imbere cyane cyane igihugu cy'u Burundi ibandanye. Mukuru rero w'inama nkenguza amateka akaba yahaye ikaze uwo aserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi mushasha, mbere amwemerera yuko azobandanya avugana nawe mbere yuko ibintu byose azokenera yuko azokora ibishoboka kugira ngo bigende neza. Akaba mukuru w'inama nkenguza amateka mbere yamushikirije ibijanye n'imbona kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu gitembere mu mwaka wa 2060, yuko rero igihugu c'Ubushinwa ko cotiraga cumu kubumwe. Uwo aserukira rero igihugu c'Ubushinwa mu Burundi akaba yemeye yuko Burundi n'Ubushinwa buzobandanya buvugana kugira ngo ibishoboka byose bijanye n'iterambere Ubushinwa buzobandanye bushigikira Uburundi. Yitavye ubutumire bw'uburongoye ishirahamwe rihurikiyemwo inama nkenguza amateka z'ibihugu vya Afrika ku muhingamo wo kwigenekerezo rya 6 ndamukiza umwaka wa 2026, umukuru w'inama nkenguza amateka Nyeniteka Gervain Ndirakobuca yarafashe urugendo rw'akazi agana mu gihugu ca Maroc, aho yitavye ibikorwa vy'inama y'ishirahamwe ry'abarongoye inama nkenguza amateka zo muri Afrika. Iyo nama ikazobera iraba mu gihugu ca Maroc ku magenekerezo ya 8 n'icenda ndamukiza uno mwaka. Imbere yo gutanga urwo rugendo
Nyeniteka Gervain Delakobuca yarahaye ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru abamenyesha ibijanye n'iyo nama. Dufashe urugendo ruzodushikana iraba mu gihugu ca Maroc, aho tugiye twitavye ubutumire bw'urongoye ihuriro ry'abarongoye inama nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika, nawe akaba asanzwe arongoye inama nkenguzamateka y'igihugu ca Cote d'Ivoire. Kandi muri urwo rugendo dusanzwe dufise n'ubutumire bw'urongoye no kwita nk'inama nkenguzamateka y'igihugu ca Maroc. Bizoca biba akaryo keza ko guca nitaba n'ubwo butumire. Iryo hwaniro rero ryatunganijwe ku civugo kivuga kiti uruhara rw'inama nkenguzamateka mu gutsimbataza demokrasi no mu kubungabunga amahoro muri Afrika. Kazoba rero ari akaryo keza ko kwerekana uruhara rw'inama nkenguzamateka y'u Burundi kuri ico kivugo co gutsimbataza demokrasi amahoro muri Afrika, duhereye mu gihugu cacu uko amahoro n'umutekano vyifashe, eka mbere naho duhora tuza kuyasabikanya n'abandi. Muri iyo nama nyene hazokwigwa n'ibimenyetso bizoranga iryo hwaniro ry'abakuru b'inama nkenguzamateka bo muri Afrika, ico no kwita rogo. Eka mbere higwe kandi nico no kwita carte graphique y'iryo hwaniro. Azoba kandi ari akaryo keza ko kuganira n'abandi basanzwe barongoye inama nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika kugira turabe urugero bagezeko, natwe tubereke urugero tugezeko, kugira tubandanye duhanahana ivyiyumviro nk'abarongoye inama nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika. Mu gitondo cyo kwigenekezo ya 6 ndamukiza umwaka wa 2026, umukuru w'inama nkenguzamateka aherekejwe n'ivyegera vyiwe hamwe na bamwe mu bakozi bakuru b'urugo rwego yarifadikanije n'izindi ndongozi z'igihugu mu birori vyo kwibuka imyaka 32 irangiye umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira agandaguwe. Ivyo birori vyari bihagarikiwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu, vyari vyatewe iteka kandi n'abandi banyacubahiro harimwo umukuru w'inama nshingamateka, icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere n'abahoze barongoye Burundi. Ibirori vyatangujwe naho umukuru w'igihugu yashira urugori rw'amashurwe ku ntatemwa y'uwo muhisi, haca hakurikira inkuka y'imisa yo kumusabira yabereye kuri Cathedrale Regina Mundi mu gisagara ca Bujumbura.